Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndizera ko mwakomeje kugira ibihe vyiza, weekend nziza, abandi namwe isabato yagenze neza. Turi ku mugoroba w'igenekerezo rya 7. Inje turabire hamwe amakuru noneho ariko aracicikana yaho nuvuga ko ibara ryaguye ndetse n'ubugesera bwadutse. Hari ahantu bita Iruwanga. Mwabantu mwe twarababwiye yuko abana b'u Rwanda aba RDF baje kuba intabire y'amashamba ya Kongo muti wanguha. Muti muriko murazana amakuru yo gushikuza. Amapreuve ariko arigaragaza. Turashobora hamwe rero ibintu novuga byadutse hariya Iruwanga. Ibintu byagaragaye hariya Iruwanga. Ariko imbere yuko tubizamwo ndaguma ndabamenyeshe ko en general kuri uyu munsi bisa nkaho atamigwano yiriwe ibaye. Hiriwe bo situation yiriwe iri calme, usibye ko aha muri plaine amakuru twaronse nuko igisika cy'u Rwanda RDF gikomeje conye n'ubwacu kwikubita icenga kugira ngo kirabe yuko gisubira mu gisagara ca Uvira. Ariko se niba hagera ntibazohava bongera kwikurayo? Iki ni kibazo umuntu agomba kwibaza. Mwarashitse muri Uvira mwebwe aba RDF twigwaneho Red Tabara. Mwarashitse muri Uvira mutagwanye, ariko mwebwe mwenye n'ubwanyu murahikura. None aya macenga muguma mwikubita mwe mwenyene ngo mushaka kuyizunguruka ngo muyice hejuru muyice hepfo bigende gute? Ubwo mwoyigeramwo ntimuzokongera kuyikuramwo. Amakuru turiko turaronka nuko ngo gisiga cy'u Rwanda RDF ngo baciye ahantu bita Kinuka kugira ngo baze kwisanga baserukiye muri Ondes, ha muri Kiriba Ondes. Donc gutraversa RN5 yose babonye ko byabaye ingoma, barahiyumvira bagasha, umutima ukabavamwo bafatiye ku bikorwa byabakorekeye ko muri indwi duhejeje. Baratakaje abasirikare benshi cyane gose hariya muri Camate no kuri uriya wundi musozi ndakunda kwibagira cyane, sindahibuka neza. Baratakaje abasirikare batari bake, bahuye n'inkuba zirabasekeza akanyisase. Ibitangazamakuru bitamenye icabaye, bariko batangaza ngo hari inkoho zishinze hejuru ziraba mu Burundi. Nimuza amakuru zari zihashinzwe mugabo ntazigihari, abari bazishinze barishwe. Hari musozi ya Camate hajya muvuga ngo zari ziringi ziraba kugwa c'indege, ngiziraba kagakumbu, ziraba hariya ku mudugudu, zira nkoho fenaye. Amakaro ntakirabe yo mwaziga. Biturutse kuri operation spéciale yakozwe na Lezibu bari kumwe n'abawazarendo bagandaguye abasirikare b'u Rwanda benshi. So niyo mpamvu rero aba bandi bari hano mu micungararo yasange ubwoba bwabishe. Itegeko mw'abantu mwe riraremereye. Bafise itegeko ko bagomba gusubira muri Uvira vyanka vyakunda kugira ngo barabe ko bapressa umugambi novuga w'ingabo za MONUSCO. Bifuza ko ingabo za MONUSCO ziza bari muri Uvira, nivyo bifuza. Rero bariko bari kwita amacenga bazunguruka muri moye plateau vyanka bagaruka bagaca niya bari bazino koga ngira ngo bari no guca muri Rusizi. Malheureusement ntavyo bazi. So aya makuru rakavuga ko baciye muri Kinuka kugira ngo baze kwisanga bari muri Ondes, kubera ko byabananiye ko batraversa RN5 bitutse ku ma defense ahari. Byanse ko moye plateau barengana biturutse ku ma defense ahari, ariko abawazarendo nabo bari kumwe. Ubutumwa nizire ko bamaze kuburonka bagikorereko bababuze intambuko nimwe, ntagire nimwe batera kugira ngo bataza kandi kuvyonga. Uvira mwarayihawe, barahabahaye muhifotoreze, mwarayifotoreje byararangiye. Nta bindi mugikeneye gukora muri Uvira. Baramukeneye kwifotoreza
mwari mukeneye kuja kurya umunyenga mu bwato muri Tanganyika, byo mwarabironse. Nta bindi rero, nta bindi. Twanyanze n'amakuru yacu rero. Muri Ruwanga uyu munsi hatowe imibiri y'abasirikare b'u Rwanda irenga 500. Guys, aya makuru murayumva? Ndazi ko ibitangazamakuru byinshi byavuzeko, ariko ndaguma ndakigaruke ko kandi muri Ruwanga hariya muri Uvira hatowe imibiri itagira ubuzima, imwe zaratanguye kugora, igera ku irenga 500 y'abasirikare b'u Rwanda. Ndaguma ndavuge ko cyane kabisa. Buca igisirikare cy'u Rwanda kiva muri Uvira, haragaragaye imodoka nyinshi zava Bukavu zinjira Uvira zisubira inyuma, zigira go and come umwanya ku mwanya. Turababwira tuti zira modoka ziriko zitwara ibiziga n'inkomere, abandi bati wanguha ziriko zitwara byo biyivye. Mugabo mu by'ukuri zariko zitwara ibiziga by'aba ofisiye n'abakomeretse. Abasirikare bato bato bajya bitongo naba aja canke aba homme de troupe, bajya ntibyari bikenewe ko imibiri yabo bayitware hese, ko abapfuye babaye igitigiri cabaye cinshi ku buryo bibananira kubivakiwa. Byaranse pe. Mu byatumye rero bava muri Uvira. Guys, kino kintu mucibatseho namwe. Iyumvire ahantu haryamye ibiziga 500 birenga. Iyi image muyihe mu maso, mu mutwe. Fata 500 corps sans vie y'abantu bawe. Ntanga akarorero kari simple kugira ngo ntangoro bwishwe mu bitahuri. Wowe uri pastor w'idini, mwishengero wawe urinje osanze abantu 500 bahaguye, abakirisu bawe wose akonja mu dushengero. Wowe uri mwarimu winjiye mu ishure usanze abanyeshuri 500 bawe bapfuye, byo shibo swa kujinjiramo. Muhereze isanamu ku gisirikare cy'u Rwanda. Ruwanga honyene Makobora ntirimwo ya mbere, Makobora ya kabiri ntirimwo, Kiwanja ntirimwo, hariya mu misozi ntarimwo. Ruwanga honyene imibiri y'abasirikare irenga 500. Wowe urayikwise kwijisho. Ahantu so kwagwanira kweli. Iyi ni fact igira kabiri muzatumye M23 ihunga Uvira atabantu babirukanshije. Kumburangira ngo biyumvire ko bazava babanukira, byabananiye no kubahamba. Byarabananiye. C'est vrai harabo bagize bafuriye gusa batira basoko n'utuvu mugabo ntibashoye kumva ibinogo bihagije. Aba bantu abasirikare mu by'ukuri, aha rero bamwe muri aba amafamiye yabo hariya mu Rwanda aracafise ibizigizigi yuko azobona abana babo, baracafise ibizigizigi yuko bazobona abagabo babo. Ntibamenye ko bakubiswe n'inkuba. Narababwiye ko abagiriwe bakwe ryo gushobora guhunga bagahungira mu Buganda, twashoboye kuvugana, bavuze ngo ruriya rugamba rwo muri Uvira guys ruragoye cyane gose, sugo guta mu ndasa. Ati barabona ko mu by'ukuri urugamba barufise. Makobora ya mbere ya kabiri baca batraversa Baraka, barabibona mu kanyisasi mu misi 2 ngo mugabo haje kwiyamplikamwo igisirikare kitamenyekana, ibintu bica birahindukira akanyisase biba iwandabaga. Ababibonye barahunze, abatabibonye ngo ntibahunge nibo baba bari muri iyi mibiri irenga 500 yatowe hariya muri Ruwanga. Abandi nabo baravunitse imirundi ntibagira, amaguru aramanitse. Abandi nabo amaboko niko yaracitse. Guys, numubabaro utagira ukungana, numubabaro utagira ukungana. So aba bantu rero
birengagije ibyo baboneye hariya muri Uvira, narababwiye ni muri Uvira intambara zikomeye zabaye mu ibanga, intambara zitasakuje nizo zari zihambaye gusumba ry'amabombe mwumva. Uvira harapfiriye abasirikare b'u Rwanda benshi mu ibanga ntangere, abashimutwa, abategwa intambi, abo nibo babaye benshi gusumba bajya mwumva bahitanywe n'amasasu n'amabombe. Uyu munsi rero bongeye kwikaraga none ngo baze basubire barayo kuboshika muri Uvira. Yemwe akataretse baba ngo kabisema ngo karisema sinzi mugabo ni kimwe muri ivyo. Ariko kandi ngo nintarabona ngisiyeri haha nimukomeze gose. Kimwe gusa nubabwira ni giki, akananiye umugabo n'uwundi karamunanira pe. Ntaco mutakoze, nta mahirwe mutahawe yo kugira ngo mushike ku ntego, mugabo kijya catumye munanirwa ubwa mbere no hanyuma kizobananiza. Nkaca ntangazwa rero n'ivyo bitangazamakuru vy'u Rwanda et surtout n'ibindi byose birahatandukanye mugabo bitanga amakuru ya propaganda yo gushigikira izo nyeshamba. Guys, iyo mwari muzi ko muriko mutuma igihugu cy'u Rwanda gitakaza abasirikare benshi gusumba, ntimwose gutangaza amakuru. Mbe murazi ko hariho abasirikare bemera kuja ku mirongo y'urugamba kubera ayo makuru ya propaganda mubabeshesha ngo barakomeye, ngo barahambaye, bakangwa naho ujya bujije bwo antibare bambaye ngo mu masasu ntabinjiramo. Yo ntabyo muzi pe. So Luwanga rero igiye kuba gasinzuza. Luwanga hariya muri Uvira, ibiziga canke se imibiri itagira ubuzima y'abasirikare b'u Rwanda irenga 500 yatuwe ku gasozi. Ubuse muravuga iki? Muracasubira kurata ngo mwafashe aba mercenaires ba Blackwater, mwafashe abasirikare b'u Burundi bari he? Akabiga tinga nkakeza. So reka nirangirize ngaha, hari urungi kubategurira kumbure. Narishimiye kubamenyesha ko kuri uyu munsi imirongo y'urugamba bisa nkaho ahiriwe hari agacere kadasanzwe, nta mihangano cyangwa se nta kurasana twize twumva na hamwe uyu munsi. Mugabo igitangaje nico nababwiye cuko hari imibiri y'abasirikare b'u Rwanda irenga 500 yatowe hariya muri Luwanga, ndetse nuko aba basirikare ahubwo rero ntibumva n'abasirikare b'u Rwanda n'intumva nk'abo bariko berekeza aha muri Kinuka nyene amaraso atarayaho ntakuraramo, amaraso yaho ntakuraramo. Reka ndangirize nganda bashimira, ndanabifuza gukomeza mugira aho muba mukanubahwa. Ciao ciao.